Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu rino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya biba bigezweko biriko biragarukwako cane irya nino ga mu gihugu c'u Burundi. Tuza kubabwira ibiriko birabera mu kigega ca leta Dr Alain Ndikumana umusuma akomeye cane yabeshe umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ntawuzi ibigiye gukurikira ububeshi ndetse n'ubusuma bukomeye cane. Uyu Dr Alain Ndikumana Barundi bari bitezeko urukiza babonye ko ari umusuma akomeye cane. Hari amakuru twajeje gukura amasoko yacu uyu Dr Alain Ndikumana arashobora gupfungwa bimwe biboneka kuko nawe nyene ni umusuma yayogoje igihugu kandi uyu yajeje no kubesha umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu makuru rero tugira ngo tubahe tugiye kugaruka kuri bimwe mu biranga Dr Alain Ndikumana mu kigega ca leta biteye ubwoba kuri ubu ngubu biboneka yuko Dr Alain Ndikumana nawe nyine ari mu basuma bakomeye cane bivye igihugu c'u Burundi kandi bakiyogoje. Dr Alain Ndikumana umusuma yiyoberanije ku mukuru w'igihugu ntiyabica n'inkanda. Umushikiranganji Dr Alain Ndikumana ajejwe ikigega ca leta haravugwa mu manyanga yo gutegura ubusuma ku mafaranga yo mu kigega ca leta. Hari amakuru atihenda aherutse kwemeza neza ko Ndikumana amaze igihe kitari gito ariko arafunafuna kugira ngo igifovya co mu kigega ca leta kizohore kinjira mu mufuko wiwe uko avyifuje. Ubwo bunyonyezi hakaba yariko abutegurana na Donatien Ndayishimiye arongoye ikinyamakuru ikiriho gikorera mu kwaha kw'iperereza Service National de l'Enseignement. Ni inkuru dukesha amatohoza yimbitse y'ishirahamwe King Murundi Freedom. Dr Alain Ndikumana nawe yoba ari igisuma mu bindi. Dr Alain Ndikumana Barundi baheruka kumumenya nk'intwari mu mezi aheze aho yariko aganyira inama nkenguzamateka kw'iterabwoba yariko akorerwa n'ibihangange. Ico gihe ishirahamwe FOMI ribarizwamwo ibihangange cane cane nka Reveriyano Ndikuriyo ryariko rimutegeka kuriha miliyaridi 100 murantunga z'amarundi ataco ziguze. Umushikiranganje Alain Ndikumana yaganyira inama nkenguzamateka ko afise ubwoba ko ashobora no kwicwa kuko adashobora kumwemerera ko abasuma biba igihugu abona. Barundi bo mu mice yose harimwo abanywanyi ba CNDD FDD barakeje cane Ndikumana kuri ubwo butwari mbere bagasaba umukuru w'igihugu kumukingira na rirya asanzwe ari Somambike wiwe. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe yarasanzwe afata Alain Ndikumana nk'imoteri ikomeye izomufasha gukiza ubutunzi bw'igihugu bugeze aharindimuka. Bivugwa ko Ndayishimiye yoba yagenye Alain Ndikumana mu mabanga y'umushikiranganje w'ikigega ca leta kubera ubwizigirwa bumenyi n'ubuhinga amuziko. Imbere yo kugenwa nk'umushikiranganje Ndikumana yarasanzwe yegereye cane mukuru w'igihugu kuko niwe yari arongoye igisata co mu biro vy'umukuru w'igihugu ciga kw'iterambere ry'u Burundi Bureau d'études stratégiques développement kuko vyiganwa mw'ishirahamwe King Murundi Freedom. Ayo mabanga ya Bureau d'études stratégiques développement niyo yatumye umukuru w'igihugu agomwa Alain Ndikumana kubera ivyiyumviro vyo vyubaka yamuhanura. Ndikumana ngo yeretse Evariste Ndayishimiye ko irya mbona kazoza yiwe ishoboka mu gihe itokubakirwa ku bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Yareretse Ndayishimiye ukugene vyoba vyiza aciye yimura igisata ca économique numérique kikakurwa mu bushikiranganji bwo gutumatumanako kigashirwa mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Ndayishimiye yaragomwe ivyo vyiyumviro
birashe vya Dr Alain Ndikumana aca abona ko vyoba vyiza amugenye muri ubwo bushikiranganji kugira ngo amushirire mu ngiro ivyo yamwijeje mu majambo. Ndayishimiye ntiyigeze amenya ko Ndikumana we ahubwo yari afise intumbero yo guca inzira aho azohora ameneramwo mu kuyogeza itunga ry'igihugu. Idonido ku kugene Dr Alain Ndikumana yari yateguye ubwo busuma ku makuru twajeje gukura mu masoko yacu ahambaye ku busuma bukomeye cane bukorwa n'uyu mushikiranganji w'ikigega ca leta Dr Alain Ndikumana yarubahutse aranabesha Evariste Ndayishimiye mw'ibanke y'isi aranabeshera Evariste Ndayishimiye mw'ibanke y'isi kandi atana kimwe yamutumyeyo. Idonido ku busuma bwari bwarapanzwe neza n'umushikiranganji Dr Alain Ndikumana. Abarundi ntibari biteze ko umushikiranganji Dr Alain Ndikumana nawe ari katamanikwa yamara shirahamwe King Umurundi Freedom riherutse gushira ahabona amatohoza adasanzwe ryakoze risanga Ndikumana nawe n'umusuma adasanzwe. Mu nkuru tweriko tubashikiriza mu kanya muri iyi nkuru nyine twaberetse ukugene Alain Ndikumana yakoresheje uruyeri rwo kwiyegereza Evariste Ndayishimiye gushikaho mukuru w'igihugu amubonamwo ubutwari abona kumukomorora ubushikiranganji canke kumuha ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Muri iyi nkuru naho tugabira ku muriri ku kugene ubwo bunyonyezi bwari bwarapanzwe nk'uko tubikesha amatohoza y'ishirahamwe King Umurundi Freedom. Byose vyari vyubakiye kuri sosiyete Media Box ya Donatien Ndayishimiye. Mushikiranganji Ndikumana yariko ategurana ubwo busuma na Donatien Ndayishimiye afise sosiyete y'ikoranabuhanga Media Box. Iyo Donatien asanzwe ari nawe arongoye ikinyamakuru kiriho gikorera mu kwaha kwa Service National de l'Enseignement. Igihe Dr Alain Ndikumana agenwa mu mabanga yo kuba umushikiranganji w'ikigega ca leta mu kwezi k'umunani mwaka 2025 yasanze umukuru w'igihugu yaramaze kwimura igisata ca economique numerique agikuye mu bushikiranganji bwo gutumatumanako bwari burongowe n'umuhisi Gaby Bugaga. Alain Ndikumana yashitse muri ayo mabanga asanga ishirahamwe Siga ryo muri Tunisia riherutse gutsindira isoko yo gutunganya logicieli zofasha mu kugenzura ingene ubushikiranganji n'intara nshasha uko ari zitanu bazokoresha amafaranga ya leta. Ishirahamwe Media Box ryari ryitabiriye iryo higanwa ariko riratsindwa na Siga ryo muri Tunisia. Mushikiranganji Ndikumana na Donatien Ndayishimiye baciye bacurika imitwe hamwe bapanga ukugene biba isoko b'abanyamahanga bo muri Tunisia kugira ngo yegurirwe Media Box ya Donatien. Alain Ndikumana yarabona ko amanyanga yariko arategura yo kwibisha logicieli ya CIGFP yari kuhava amupfubana kuko abanyamahanga bari gushobora kwanka kuyamufasha. Alain Ndikumana yaciye akorana uruyeri rukomeye na Donatien Ndayishimiye mu kwimurira umukozi wo muri Media Box Ira Audrey Ndiho mu gisata ca economique numerique gitunganya iryo higanwa ry'isoko ya logicieli CIGFP. Uyo Ira Ndiho niwe yaciye agenwa na Alain Ndikumana ngo arongore ico gisata ca economique numerique kugira ngo bize byorohe gutangaza ko Media Box yashebuja Donatien ariyo yatsindiye isoko ya logicieli CIGFP. Byari bitangaje kuko iyo Ndiho
yatonda ku kazi muri Mediabox akongera agatonda no mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta hamwe yari yagizwe umuyobozi wa economique numérique. Twibutse yuko umushikiranganji Ndikumana yaciye ahenda abo mw'ibanke y'isi Banque Mondiale bari bemeye miliyoni 30 z'amadolari kuri uwo mugambi wa logiciel ko hari itegeko ryatanzwe n'abamukurira basaba ko guhiganirwa isoko bisubirwamwo, ariko ku makuru yatohojwe n'ishirahamwe King Umurundi Freedom abategetsi bari gusaba ko isoko isubirwamwo bari kuba umukuru w'igihugu canke umushikiranganji wa mbere, nyamara ngo nta na kimwe Evariste Ndayishimiye canke Nestor Ntawuntuye bari bazi. Isoko yaciye isubirwamo mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 maze birangira ikomorewe Mediabox ya Donasiye nk'uko umushikiranganji Dr Ndikumana yari yabipanze nyine hambere. None umushikiranganji Dr Alain Ndikumana yokwivye amafaranga ya leta gute? No kuvuga ko logiciel ya CIGFP ariyo Alain Ndikumana yakoresheje mu guterura amafaranga y'igihugu ashira mu mifuko yiwe. Mu yandi majambo yariko ategura ubusuma buzokoreshwa ikoranabuhanga ku buryo n'amatohoza atana kimwe yoshoboye gushika ko biboneka ko Donatien Ndayishimiye yobaye afise akazi ko guhinyanyura ingene ikoranabuhanga rya CIGFP rikora piratage, maze amafaranga ya leta akagenda akagirire n'abahinga bikabogaboga gutora iyo yazimiye. Ku nyungu nyezina umushikiranganji Ndikumana yari yiteze ishirahamwe King Umurundi Freedom rigira riti aho rero icambere Dr Alain Ndikumana nuko bakorana na Mediabox kugira ngo bakuremwo imirongo imwe iha ububasha vya bisata kuvaga hejuru, kuko mu gihe logiciel yoba iri mu minwe y'umunyamahanga ivyo ntibyohava bimworohera. Iryo shirahamwe ribandanya ritomora rigira riti ikindi abahinga berekana hano nuko Dr Alain Ndikumana ashobora gukorana na Mediabox kamufasha ivyo bita paiement duplique, hagasohoka amafaranga yirwiza kabiri kuri budget paiement duplique. Ibindi bishoboka nuko bishorwamwo ivyo abahinga bita scripts cache muri logiciel zituma haba ama operation financière muri logiciel igihe bashikiye nuko babishaka. Nguyo rero umwe abarundi bahora biteze ko ari mu bashikiranganji b'intore Uburundi bufise. Biragaragara neza ko Dr Alain Ndikumana ari umusuma karuhariwe. Birashoboka ko yanse kugabira vya bihangange za miliyardi 100 z'amarundi kubera bitari vyamweretse ayo nawe acokeza mu mifuko yiwe. Tubutse ko ibanke y'isi yahavuye imenya ko isoko ya logiciel CIGFP yatanzwe mu gipfungu cyinshi, baca bangira gutanga ya mfashanyo y'imiliyoni 30 z'amadolari gushika isoko subiwemwo, maze agatsindirwa n'ishirahamwe ribikwiye kandi ribishoboye. Alain Ndikumana yagotse kabiri kuko yagize gutakaza icizere ku mukuru w'igihugu n'imigambi yiwe yo kwiba igihugu iramupfubana. Ishirahamwe King Umurundi Freedom ryemereye abarundi ko rizobandanya gukurikirana hafi inkuru kandi amatwa dusumira ngo Dr Alain Ndikumana yoba ari mu bihe bitoroshe inyuma yaho ishirahamwe King Umurundi Freedom rishize ku mugaragaro ivyo yari yaranyegeje umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye.
nibiki bigiye gukurikira ku mushikiranganje w'ikigega ca leta Alain Ndikumana. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kubahuka kumukura mu gihe atarasanzwe akundwa n'ibindi bihangange nka Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi benshi. Reka tubihange amaso co bikoze akari imbere karahinda. Ibe vyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.